iki amaraso ya Yesu niyo yokoze ibyaha twakoze, niyo yadushyira ahantu ho gutungana uhora akatwemera. Ego ndabikurije wese koga mu maraso ya Yesu. Ego nicyo cyadufise turi nawe ngaha mu gitabo cya kabiri cy'abami, igitabo cya kabiri cy'abami igice
arashikirwa, amaboko arashikirwa, umushatsi urashikirwa, ariko ingorane abantu b'Imana dufise icyo Imana yaduhaye n'ukubwira ni uko twebwe tugenda mu maraso ya Yesu ntidushikayo neza. Nicyo gituma dufite ingorane mu bikorwa by'Imana, nicyo gituma dufite ingorane mu kugenda imbere y'Imana. Twagiye kwibira ntitwashitseyo, hariho abakubije amaboko hejuru, ayo maboko ntigaragaza kandi hariho abagiye ngo bagire kwibira umutwe bakubije hejuru, ururimi rurasigara. Niko yo kwamuteza ingorane, niko yo kuramusambuza, niko yo kuramubuza ibyajya, niko yo kuramubuza hagendera, niko yo kuvuga abagenzi. Amatwi yabasigaye ari bituma bimugora, ndetse bituma akarumva nawe akaca abigendera akabikora. Nuko amatwi yamutejeje n'ijambo ryo kwibira ugashika hehe mu maso ya Yesu. Ukuboko wasize hejuru Satani akagushira ku mugozi, ubwo kuboko ibyo uzokora bizahundagaza benshi, ubwo kuboko kuzoteza ingorane benshi. Amaboko wasize hejuru utandukanye mu maso ya Yesu niyo ikateza kandi ajya mu nzu. Umuntu arabanyama ugasanga tujyaho n'abakijijwe muga abanyamaraduka, ugasanga mu nzu tugize ingorane. Umuntu agasanga mu muryango iwe hari urugingo rutashize mu maso ya Yesu ruriko ruramuteza ingorane ajya mu muryango, ruriko rurabuza amahoro muri korali, ruriko rurabuza amahoro mu bakozi b'Imana. Urugingo rutinjiye hehe mu maraso n'ijambo ryo kwinjiza ingingo zawe zose zishika mu maraso ya Yesu, uca wirondera amahoro. Niwashikana neza ukigana n'amazi yagiye wese kandi umubiri we uhumanye wose, ariko yinjiye wese. Twinjire mu maraso kwande kwa Yesu. Niwasiga ukuboko hejuru Satani agashira ku mugozi, kandi ako kaba adashizeko naho yoba yibereye hariya hanze azaranyegeza yumviriza kuriko ndamufise naririmba kugira akagozi ndamufise. Ukuboko kwagumye hejuru, umushatsi wagumye hejuru uriko uramuteza ingorane, umuntu wagumye hejuru uriko uramuteza ingorane. Ariko urabona ko adafite umuntu umeze nk'uw'abandi, badafite abana bameze nk'abandi, n'ingorane zabaye nyinshi zagwiriye. Ibyo ariko arabibona kubera iki? Ntiyashyize mu maraso ya Yesu, ariko ararwana intambara ngo ndiko ndagira iki, ubu ngo n'umenga asigaye ndi mubi, nogwayo ntajya hanze gatoya, nkabanza nkihindura nkaraba uko bigenda. Ibyo ugomba guhindura n'ibibanza byavuye hejuru, n'igitutu umubiri byavuye hejuru. Satani yarubuza ko cyane aguma akwega yumviriza ku kiriko, akwega yumviriza ku kiriko. Nagomba ndakubwira muri Imana twirinde dushike mu maraso ya Yesu, amabwirane impongano zikwiranye n'ibyo twakoze. Yesu atatwoza atugire bazima, turabakiriza beza bazoja hehe mw'ijuru, bazoja mw'ijuru. Niho tubareka kuzoja abumvise akajambo. Yesu abahezagira.